kwigira Yakobo niko nitwa. Uru ni Rwihinda ariko rwagwa. Uru niko rwagwa ariko Rwihinda. Icyo uru ruzi ndaruzi ko uru ingene rumeze nakuzi gatoya mugabo naho ari gatonya naho tukaturiye hafi yaho tukaba hafi nta muntu agategera mu byerekeye iby'uko gavuga ngo avuye nk'iyo za Bujumbura n'ahandi ngo ndazi koga natanganyika ngo ndoga nkavayo abo bajanye barataha nawe ntatahe niko akakuzi kameze. Nuko nyene rukunda kugira ikibazo cyuko rukunda kumirana. Ruramirana. Urashobora koga ukagenda hakurya ukagerayo. Kongera ukagaruka ugashika ngaha. Ugaca rero umenga nta na kimwe bitwaye. Igihe kimwe uratinda ukoga ugacuruha. Hari ibintu bifata mu mubiri bene ngaha. Umubiri ukadadarara. Nturuvamwe ucupfa. Ucupfa. Nicyo barutinyira nta kindi barutinyira. Ikindi cya kabiri abazungu bakazana inyoni ziwabo mu bazungu zikabamwo zigeze igihe cyo kwitahira iwabo zikagenda zikazongera zikagaruka. Nko mu kwa 12 niho zikunda kuza. Mugabo mu kugira zitangure kuhaza zazanwe n'abazungu barazishiramo. Erega zirazi kuvugana n'abazungu. Abazungu barazibaza ibintu zikumva byo bavuze ivyo ari byo mu rurimi nyene rumeze nk'ugw'inyoni nyene. Zo zirabara zibaza igihe zaziye zikababwira igihe zimaze uko kingana ziri ino ngaha bakazibaza ati muzosubira hariya ryahe zikababwira mu rurimi rw'iwabo mugabo. Abo rero baba baje kugira gukurikirana ibyo muri iki kiyaga nyene. Nta imvubu ngaha ntazibamo n'ingona ntazi. Oya, aya mazi wari we wese avuka yasanga ha ukunyene uyabona nawe. Hava mwisamake nazo nyene zarimwe n'abazungu mugabo numva bivugwa zirimwa giye sinari bwabe ku isi. Samake zirimo ngaha zazanywe n'abazungu bwa mbere ntazo ari zirimo. N'abazungu bazisizemo. Ubu nizo zirimo rero kandi samake z'uruzi ziraryoshe cyane. Bivana n'ibirere ingene biba bimeze. Umva ibirere hari igihe ibirere by'imvura nyinshi n'igihe bibi byankenya. Nk'ubu icirigiye kuza rero ubu imvura igiye kugabanuka. N'iciri habe mu kwindwi nta nimara izokoroka. Nk'ubu urabona ibice ko bitanguye kuza bigenda by'ici bice n'inyanduruko y'uko icirigiye kuza. Akarorero nobaha urabona ko amazi ari ngaha. Burya mu kuvoma twavomera ko ari amarengo ubona hari imbere. Aha rero burya mu minsi iri imbere tuzosanga amazi agera aha azoba ari nk'imbere gatonya. Imvura ibaye nyinshi acaba menshi. Ibaye nkeya aba make, ibaye nyinshi akagwira. Uyu mwaka ibiharage byabayeho ariko imvura nayo ciba nyinshi abarimiye mu bitoke ibiharage byapfuye byo mu bitoke. Abarimiye ahatari bitoke ibiharage bazimbura muga mu bitoke byarapfuye. Kanje akarorero narimye mu bitoke byarapfuye ntabyo nzoronka. Ntigishobora gukama ngo kigende kuzimangana burundu. Arigira inyuma gusa ha amazi yagarukira ntaguma hagarukira. Byonyene imvura izogwira naho yoba n'amezi 2 yoba ryatse. Ahigarukiye isanga amazi y'iki kiyaga ariko akundi nyene uyabona. Ari ukunyene.